Icyo ni kimwe nashaka kuvuga. Icya kabiri nashaka kuvuga ni ibintu vyerekeye burya ngo ejo n'amatariki ejo dufise ibintu bimwe bahora bategura vy'umugore umugore w'umukuru w'igihugu ahora ategura vya namba ari ngo leader femme namba ari femme leader sinzi ingene bavyita, biteye isoni ukuntu ni nko gushinyagurira abantu. Tuzi igitsina gore mu Burundi ukuntu kibaho, ukuntu gifise amategeko yarengera muga ayo mategeko ntakora. Dufise première dame ahari yanubahuka akavuga amajambo mabi ku gitsina gore, yubahuka akavuga ngo igituma ngo batemera ngo avortema mu gihugu c'u Burundi ngo nuko bashize Imana imbere, agasigura ibintu bidashobotse. Abana bigo baba viole mu gihugu. Hari umwana yabaye viole aricwa mu Buterere kugira isaha nta butungane yigeze abona, nta butungane yigeze abona. Ukazovuga ngo ko akreya ngo ibintu by'amaforum ngo femme leader. Vraiment ibi bintu jewe mbanje cyane yaba abagore yaba abagabo yaba ba jeune, ibi bintu bikwiye gutebwa ibyatsi tukabivuga cyane. Nukuri turibwa n'abantu bodukijije kushiraho icyo kintu cya forum umuno munsi ngo iyo forum izoba hari umugore yitwa Emilienne afunzwe atakintu na kimwe yagirizwa yarejejwe, hakaba ba Sandra, hakaba n'abandi ba mama benshi tutazi. Hari umugore afunzwe mu gasho bakiri imyaka ngo 600 ngo nuko gatutse ngo abagore femme intwari, bamutira imyaka ngo 600 bamukira miliyoni n'amajana ngo arihe ngo nuko yavuze ngo yandikiye umuntu inbox za WhatsApp arabivuga, bahita bamufata n'abana batasize mu rugo ubajyanye mu mpimba bamukira ibintu bidashoboka, ibintu bitumvikana ngo nuko yavuze ngo yatutse ngo femme intwari. Et pourtant tuza abantu birirwa batuka abantu ku mbuga ku ma réseaux sociaux ku ma YouTube bavyemanga bavuga ibintu bibi, ibintu bidiviza vy'ivangura mu Burundi. Nta muntu umwe arigera bakora, nta numwe. Rero je sinumva impamvu nyakubahwa première dame akora icyo kintu cyitwa forum ngo family day atabanje kwisuzuma ngo asuzume n'igitsina gore, kuko normalement bugiye ari première dame aserukira abagore aduserukira nk'abanudikazi, twagakwiye guterwa iteka bivuye kuri we, ariko turashinyagurirwa bivuye kuri we. Ivyo bintu rero no kubivuma biteye isoni, kumva yuko ngo yashize Imana imbere kandi azi neza ko atari ivyo abantu bigo bashinyagurizwa. Reynolds biragayitse ibintu vraiment. Jewe sinenda bizi ngo hariho forum nabibonye bashushe n'umugore washitse kedi yashitse biteye ubwoba, ariko nibaza ko umunsi umwe wonyene hazogeraho intayikora. Kandi ibi bintu bikogwa mu Burundi ntibibaze ngo ni dans les années 60 70 80 90 uno munsi aho turi avec la technologie. Ibi bintu hazagera umunsi umwe abarundi b'umutima babibaza intayiga igakora, kandi izakora, kandi mu gukora abantu bose bazotangara. Cankwe bamwe nkaba kome bafise baha kado igihugu ngo namazu, umuntu nka kome yabaye ministre de l'énergie ngo haye kado igihugu c'u Burundi. Ntimibaze ngo ivyo bintu tuvuga cyangwa tubona ngo bizoherera ngana, nta na gatowe, nta na gato. Ivyo bintu turabivuga, hari abantu badusuzugura badutuka batwambika ibara ku réseaux sociaux. Nta Murundi n'umwe asumbye Burundi uwundi. Abantu biga musakuza muvuga ngo we nturi Umurundi mutukundi ngo we nturi Umurundi, nta numwe afise Burundi asumbye uwundi, nta numwe. Ahubwo je none abakonseya muze mwihorera, kuko ayo majambo muvuga un jour vous allez le payer. Ndabibabwiye murakoze. Ego Rumata ugize neza dayere kwibutsa iyo conference igiribe turetse ivyo by'urupfu rwo gashinyaguro k'uwo muntu, abandi bafise ko amakuru menshi baretse kwitubwira nka bakingi n'abandi, ariko hari amakuru numvise umuntu yayampaye malheureusement bon arazwi mu gihugu ariko ntabashaka kumenyekana. Il paraît ko bijya bintu première dame ariko aragira byo gutumira abagore bandi bo mu bindi bihugu babatwara ibindi bihugu, harimo amadiri bakinye na ba Tshisekedi. Urabona Tshisekedi atanga je pense 2500 par mois ku musirikare wese wo mu Burundi ari muri Congo. Hama hariho ayandi mahera yabahaye, bon pas mahera, amakorto
amakorta yabahaye nabo baca bayatanga muri Guinée Equatoriale. Guinée Equatoriale aba ariyo yexporta coltan ku izina rya Guinée Equatoriale. Urabona ko twebwe bari bagerageje kuvuga ko baronse ikinogo kugira bace explica amatone y'amakorta bagira badandaze. Kijya kinogo bon mu Burundi naho hari systeme ya jogora duhure kameme haracariho abantu bagira recherche, bagize ama recherche bakabitubwira tukabitanga natwe, urumva? So baca baronka ubwenge bwo kuvuga ati bon ico kinogo tucikahushe, ayo makorta tuyarungike muri Guinée Equatoriale, Guinée Equatoriale ibidandaze hama baduha inyungu. Nihajya rero wabona muka president yagiye muri Guinée Equatoriale bamuha idolari z'ivyo badandaje, bien sûr bakurako commission yabo, biheze igitoro kica kiraboneka. Hanyuma ubu rero muka Tshisekedi na ujya mudamu muri Guinée na Angeline bagira bafete bavuga bati iyi diri yarashobotse, reka tuzore dukora gutyo oya. Biravugwa ko iyo conference ofete ariyo kwifelicita, urumva? Mugabo bon bimbwiye mwibanga, nanje ndabibabwiye au conditionnel, ariko mwese murabona yuko ça correspond kubona yaragiye n'ibiki n'ibi vyose abarundi birigwa muri RDC bapfirayo bagiye gufasha intera hamwe no kukuntu zaje kuba mu kibira. Clairement hari umuntu ariko arariha ijaruwaye, nuko niko vyifashe. Hari umuntu twimye ijambo, bon nitwari mwimye comme tel, ariko ntituramuha ijambo, yitwa Honorable Yves, karibu cane gose, ijambo ni gwawe. Muranyumva? Yes. Ego turakumva neza. Murakoze cyane. Je nagomba kuvuga titre ivuga ibijyanye na education. Hari umuntu yigeze kuvuga ati ugomba kw'iki gihugu ntuba ukeneye kurungika bombe atomike w'icyo education. Uno munsi uravye education yacu ingene imeze, noneho hari n'ibimenyetso bikwereka. Uravye ingene abana b'abategetsi bose batariko biga mu gihugu, uca ubona ingene bonyene système d'éducation batayizeye. Hama ugaca uraba nk'iyo conference iyo nyine turiko turavuga, sinzi ababonye amafoto yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi, ibintu biteye ikigongo kubona arya amafoto deja décor yonyene. Uravye décor ukaraba intebe, ukaraba ibintu, ce sont des milliards zakoze. Uciye uraba ijya décor yonyene yogura intebe zo kurajya amashuri yose. Umva n'ibintu biteye isoni, birababaje ku gihugu. Hama uciye uraba amasorti abantu birirwa baragira, imanza abantu birirwa baza ya makampanye y'intererano ibiti hirya no hino byandagutaki atacu biko birungura ku gihugu. Nimba hari umuntu ari ngaha azi ikijya conference izomara, ndabasabye atubwire ijya conference ni igiki izomarira igihugu cy'u Burundi n'abarundi. Ikigira kabiri, uri kuraraba ibintu biba muri système d'éducation, ibintu biteye isoni. Ministre guhaguruka ari uko video nkijya izungurutse kuri social media, nuvuga ko ministre ataca ariko arakora. Ndapapa sinaravye sinzi ko bari abantu babonye video naripartage bwaharenze igihe. Ministre wa Japon yasabye ikigongwe kuri radio, afata 1 minute ya silence kubera habaye coupure ya electricité amasaha 2. Arasaba ikigongwe, arunama, amahejeje iyo nama acara demisiona. Ugaca wiyumvira umuntu afata 54 miliyari akavugwa ntagira ikintu na kimwe kiba. Izo 54 miliyari nibaza ko zokwekipa amashuri yo mu gihugu cyose. Ibitabo ujya muvyeyi mwe mwumvise intebe gusa abantu b'Imana, sinzi ko mwumvise amatoilette. Ujya muvyeyi yaravuze amatoilette, ujya muvyeyi yaravuzemo ikibazo cy'amazi, yaravuzemo ikibazo cy'ibitabo, aravugamo n'ingene batagira aho babibika. Urumva ni ibintu bibabaje. Ugaca wumvira eske iri shuri ahantu riri hariho musitanteri, ahantu riri hariho conseil communal, ahantu riri hariho umumere de la ville cyangwa umugouverneur. Eske
hari abarongozi umwe ese abo barongozi bazogaruka imbere y'abavyeyi mu mwaka uza basaba abavyeyi ngo ni mudutore ngo tuzobakorera ibi n'ibi 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 kuko mu bisanzwe mu bintu vyotuma abantu bagaruka kuvuga bati ni mudutore baravuga ati twakoze ibi none ubu abarongozi bahari ubu bazogaruka kubwira abarundi ngo twabakoreye iki bazovuga ngo twarishe benshi birababaje ahubwo reka tubanaye dukoma induru duhamagare ndazi ko hari abaza kuyumviriza hari 151 binyegeje nibanyeguruke kubera iki ikibi coroshe gukora barundi bene wacu kubera iki ikibi coroshe gukora ikiza ijya soko ego imaze imyaka 11 eske irihutirwa cyane gusumba abana bicara hasi eske kubera iki baguma byose ngo diaspora mama wanjye amakori hari wabivuze neza ngo yavuze ati abarundi birirwa batanga amakori ajye amafaranga y'amakori nayo guhemba abantu kugira birirwe batuka abantu gusa nayo kwegeranya abasuma biba hirya no hino ntibafatwe ngo nuko ngo ari bihangange canke reka ahubwo Rumata yavuze neza yavuze ati abantu bose ni mu byumve ibintu biriko birababaje umuntu apfira mu gasho yakwa droit ziwe zo kwivuza birababaje abantu bariko barakwa amadroit abadamu emiliyeni kaya emiliyeni nika ibabaje cyane turiko tuja ku maka yandi mumba barengiye kuri kayi turi muri education mugabo hari amaka aba ukabira bukumbura babaye ku mutima ugaca wumvira uti none uburundi buriko bujahe umudamu akisemerera ataba nyabuna abana bariko barabaviyori n'umuntu yarajejwe kubarera mugabo wawe ndasemereye nyina akaba ari wapfungwa nta n'amatohoza yakozwe mu nyuma akezwa mugabo agaca aguma mu gasho kubera hari umuntu kanaka akomeye gusumba abandi hari abantu birirwa barasemerera ngaha bavuga ku bijyanye na education abandi batanga ibyiyumviro hari umushinga nawe umumure nabonye yitwa Andre Nikwigize ngaha sinzi abantu barabasoma amaposte yiwe yamatanga des propositions yamatanga des solutions mugabo yindi babandi baza gutukana ngaha ko barabasoma ndabasabye abantu barabatukana ngaha umukurikire umuhumure yamatanga des solutions ku buryo bw'uko yaba abantu bajeje gufata ingingo ahubwo bonamurondeye bakambaza ati iki kintu wakivuze ko gukina ubona aho dufasha kugishira mu ngiro mugabo nta rukundo na ruto ntushobora hari umuntu yigeze kuvuga ati ntushobora gukunda igihugu udakunda abenegihugu abanyagihugu ntushobora kuvuga ngo urakunda Uburundi udakunda abarundi ntushobora kuvuga ngo urakunda Uburundi ubona ko mu migambi yawe umugambi wa mbere woshiraho ari ukwica education ntushobora kuvuga ngo urakunda Uburundi ubona priorite kuri wewe umuntu wese avuze ikintu mudahuza akwiriye gupfa ntushobora kuvuga ngo urakunda Uburundi umuntu ashobora guhaguruka akavuga inquiétude yiwe ku bintu bijanye n'amanationalité n'amapassport ugaca waguruka ngo namwe nimugende mufata igihugu cyawe ushobora kuvuga ngo urakunda Uburundi ushobora kubona yuko abantu bakubwira ibibazo bariko babwira ibibazo wowe ugaca ubabwira ngo je nditungiye je ndifitiye ngo namwe nimurondere yaba nawe agomba kurondera nk'abandi ntabyo muri iki kibanza arimo nawe abanyagihugu ama nawe abereka ingene barondera nk'abanyagihugu atabijya leta afise murakoze. Ego, merci honorable Yves. Munyemereye duha ijambo Senyamwiza hama duhave tuvuga kuri suje Blaise yari yatwandikiye inbox avuga bati mbega ibi bintu Sosumo iduza ibiciro igashira igiciro kuri wimir nyene Sosumo akajaza kubwira abarundi ngwe dayere ngo deja ngo kubasanzwe babaruguru ngo mwebwe ngo isukari si ikintu kijanye namwe nkuko umenga gutwara igihugu canke kuba ufise entreprise y'isukari ubundi yari kuyishikiriza bose mugabo agaca atangura kuvuga ngo ngo dayere ngo abantu baruguru ngo ntibari basanzwe bayinwa ngo bayifata ngo isukari ngo kuva kera bon none mu Burundi il y a 200 ans nta sukari yari baho tout simplement kweri katokora gutyo
hama akaca atangura kuvuga ngo nabo muri ville ngo namwebwe nyene ngo mugabanye inzoga ngo muzohore ngo mwihangukiro ngo une fois par mois ngo par semaine. President Ndayishimiye aca afata ijambo ngo ya ngo iyo wimiri ngo jewe ngo ndi contre. Bon, ntiyigeze atubwira prix wewe proposa, peut-être qu'il voulait proposer plus, mais avuga ngo wewe ngo ari contre. Hanyuma pardon, wavuga yuko bitumvikana ko yoba prix nini ya kuko atanga akarora avuga ati ari isukari iva mu Buganda. OK, je numvise gusa avuga ko ari contre. Hanyuma mbona nta effet bigize. En tout cas kuva akivuga ko ari contre, si c'était pour plus ou moins ntaco vyahinduye. None Ndayishimiye ashaka kutwereka ko ijambo ryiwe muri kino gihugu ataco rimaze. No ku giciro c'isukari ku mu generale we nyene yishiriyeho hariya ngo atware, akamudezinya ati wowe gendo tware Sosumo, akamubwira ati ico giciro ndi contre. Et ça fait quoi, 2 semaines? Ntari semaine yaciye aho ko yaheze iminsi 5. None bu yiwe ni kutwereka ko ijambo ryiwe atagaciro bariha abagenero biwe we nyene yishiriyeyo canke. Bon, azobitumenyeshe, reka ivyo turabiyaga ko mu kanya, reka duhe ijambo Senyamwiza tuje tubaza ivyo bintu vya Ndayishimiye ahaguruka tubwira ko ari contre. Est-ce ni kutwereka yuko yitayeho abanyagihugu hama buzima bubandanye canke ni kutwereka aussi ko atajambo afise? Senyamwiza ijambo ni gwawe. Urakoze Renod kusubira kandi kumpa ijambo. Hari ivyo Blaise yavuze vyiza cane bijanye na wa mugabo yaje yambaye kimono muri mariage. Bijya bintu ntivyo kabaye ari ngorane, si n'ikibazo mu gihugu, ariko ikigwa kirimo gusa nuko umuntu yabituzaniye ngaha kuri social media yatweretse power afise muri kiya gihugu, icyo ashoboye muri kiya gihugu. Ni nkaho aduhaye message tumenye wari we nica amaze muri kiya gihugu, kandi n'umuntu yaratunzwe novuga n'akarimi kiwe ari umuvugizi be hajya yitwa Nyambari Prosper inde Nyambari Gaspard Sinzikaregwa kubera ibaze kweli umuntu nkuri no munsi mu Burundi akaba ari we yica agakiza, afise power yo kuba yo hamagara bagafunga mustantere canke bagafunga mu representa wundi wa guverinema muri meri ya Bujumbura. Urabona iki gihugu aho kigeze, birateye ubwoba kandi biranamaramaje. Ikindi kintu nashaka kuvuga naje nacibagira ko Ngizimana Rumata yaje arakivuga, ujya mwana yaguye muri prison. Narabajije amakuru yiwe, kumbe n'umwana yavukiye mu makambi y'abadeplase, hama amaze kuba umutineja amanuka i Bujumbura agiye kwironderera akazi, ahurirana n'abijya bintu bya 2015 ahantu yari yashikiye. Baca barayora baratwara baragenda barakubagura ngo yari mu manifeste aje kwirondera ubuzima. N'umwana yavukiye mu makambi y'abadeplase. Iyo politike nta niyazi, no mu victime w'iyo politike. Uno munsi bakaca bamufunga bakamwangira no kuja kwivuza uburenganzira bwose mpaka ahasize ubuzima. Ibi rero ikimbabaza nuko dufise abantu mu Burundi b'abanyapolitike n'abandi twari kumwe no ngaha muri space baza batwereka ko dukwiriye kwicarana n'iyo ntwaro, ko tugiye kuje gukorana n'iyo ntwaro. Nk'ubu abakuru b'imigambwe turiko turavuga aya mabi yose Uburundi buriko buracamo, aya mabi yose abarundi bariko baracamo, ubwo rero bazogira nkaho mengo barayafukiriye, siho bari bazogenda bagororotse muri demokrasi, bagiye mu matora guparticipa muri aya matora. Kubera iki? Bobo bari kwidiri. Niho guverinoma rero iprofita kubagura umukuru w'umugambwe bamuhereza utwiwe, kuko ubu nawe aravuga ati mutampaye siza guparticipa muri aya matora. Rero bagende badistribuye amafaranga. Iyi migambwe ntihari ku nyungu z'abanyagihugu. Umuntu wese uno munsi ashaka gutunga mu Burundi abona ko yoja muri politike kugira yegeraho azosabisha rya zina rya wa mugambwe, abone yuko uko yoshika kuri access y'amafaranga y'igihugu nawe ayaryeko. Kweli umuntu yize twari kumwe no gaha muri aya mantuze muri space atwumvisha ko dutegerezwa gushayura kijya gihugu, mbe ashize imbere he izina ryiwe, ashaka kwereka abarundi ko ari umumodere, ko ashobora kuba yohuza abarundi bandi bamwumve. Arashaka kandi rero twavuga ati niwe yokabaye yonaturongoye, akaba yonaharanira basi n'ubutungane bw'izi nzira karengane. Nk'aba bana bari koragwa mu maprizo bazize iki, bahowe iki, bakoze iki mu gihugu, bagize uruhari
muri 72 muri 88 muri 93 kandi naho ntiyari bwanavuke. Ivyo za 2015 araje abiguyemo aranabizize. None haguharanira ubutungane bw'umwana wora twumvisha ko uwabimukoreye dusigaza kuja kubana nawe twicarana nawe ngo tupange imigambi yo guteza imbere. Uko si kwa kundi gushigikira kudahana inkozi z'ikibi mu gihugu ngo turiko turashayura igihugu ngo tureke ibintu by'amasantima ngo kandi ari umuntu twavuga ati uyu yokaba yari wadubera urugero atwigishe avuga ati akamaro ko kugira ubutungane mu gihugu nibi iyo igihugu kirimo amategeko abantu baba mu buzima ubu n'ubu mu gihugu mugatera imbere mwubahana. Mugabo niwe atubwira ngo nimuze tuje hamwe tuze twicare tuje gushayura ngo turengere ibintu bimwe na bimwe. Turengera ibiki turiko turabona birenze no musi? Kwiba barivye, kwica barishe. Nirihe kosa ribi ribaho kwisi batarakora bajya bagabo? Ari kuvyura abana baravyura abana, ababavyuye nta n'inkurikizi. None natubwira ikintu kimwe basi twona bashimira ko twicarana nabo ngo tuganire dutunganye ivy'igihugu. Kijya kibanza bari musi kibanza cabo twari dukwiriye kurya umutima amenyo tukavuga ati aba bantu bakwiriye kuja guhanwa imbere y'ubutungane. Mugabo abanyene bitwa ko bize nibo bariko baraza batusinziriza batubwira ati ngo ya tuzogende dushayure. Ushayure nande? Nabari abantu biyumvira kwe hari inyungu biyumvira ku Burundi. Abana b'igihugu ejo ari kazoza ku Burundi nibiyumvira no kubagurira nizo ntebe. Mugabo ariyumvira kugura ivyo bagaburira intera hamwe mu kibira, ivyo bagaburira abasoda bagiye muri Kongo. Hama umbwire ngo uyu muntu ngo ariyumvira kazoza ko oya urihenze. Abasoda bagiye muri Kongo ntibabagaburira, bahora babahanga ubugari nimba atari ibiharage barabikuyemo. Umbabarire kuguciramwo mpamvu barengera karimbi ntibariko baragaburira neza abasoda. Oya ariko ivyo byose bitwara amafaranga. Abasoda bariyo n'amati bahora batanga ntibakiyatanga. Nashatse gushira réponse kuri iyi. Ariko mugabo ivyo byose hariho impuzu bambara, ibirato bambara, bagira iki biba vyaguzwe. Oya bambara ibirato vya Kongo n'impuzu za Kongo. Au fait ajya amahera asigaye yajya yose. Nashatse kukubwira yuko nayo batakiyatanga. Basigaye bayajya. None namwe ni mumbwire aba rero ngo nibo twitwa abategetsi kandi ukazubona baciye kuri tapi rouge abantu barabakomera amashi. Hari ivyo mwavuze ngo amadepense yabo bimwe twarigeze. Hari abagore barakunda kugira utuntu tutwanalize baranalize kuva ku kirato kwishakoshi umutambukanyi mukuru w'igihugu yari yambaye vyageze ku miliyoni 140 z'amarundi. Kandi impuzu yambaye agiye kubona n'umuntu atari n'umudepite w'abanyamerika. None kavuga ati uwo muntu akunda ubwoko bwiwe kwe areke kubasi kwa Burundi. None n'ubwoko bwiwe ntabwo akunda. Mugabo wowe bivuze ngaha ngo twirirwa turakoma induru wowe bashigikiye ubifisemo iyihe nyungu? Ataco na kimwe bizogushikanako. Tugowe twese tunyagirwa twese. Antuka aba bantu nabo bize tugiye kuja mu matora. Abarundi baze birinde gukurikirana n'ibintu bya nyabahururu ngo ni imigambwe ya politike. Nta migambwe ya politike dufise kuko nta na kimwe ishaka guhindura mu gihugu. Sibo solution y'izi ngorane zabo barabihorera bagende basangire ayo mafaranga n'abategetsi bo hejuru. Ariko nta changement nimwe tubiteze ko twebwe dugume hamwe duharanire ubutungane. Nibwo buzotuteza imbere, nibwo buzotuma Burundi bwogorora, nibwo buzotuma igihugu kishayuka c'u Burundi. Murakoze reka tubandanye tuganira. Wakoze Leno dukumijambo. Ego se nyamwiza urakoze cyane gose kudushikiriza ijambo ryawe n'iciyumviro cyo kuvuga uti de toute façon burya biragoye rega kwicara ku muntu ariko arakwiba ukamubwira uti reka twicare basi wibe pole kandi ageze kuri miliyardi zingahe kandi adashaka no guhagarika. Kandi biranagoye kubwira umuntu akwemeza ati mu Burundi bwose ni jewe ntunze nimuzane n'uwo bandusha gutunga duharure. Yari kugira ikibaharuye agasangara mu rushace yiba yandi biragoye. Reka baco nibe ndabona ko rufise ikintu dushikiriza mugabo tubanze twakire Maxime. Nari nagiye gato nari ndifashije undarosa kanya. Hari ikintu nagumye numviza muga hari ikintu tutavuze muri education mu bintu vy'indero. Sinzi ko mwibuka harakiye indwi nkeyi cyangwa uko amezi abiri umuministre ujya mu ministre w'indero nyene agiye ku mateleviziyo avuga yuko
amanota barabira ko gira umwana yinjire muri secondaire ari 30%. Sinzi ko mwese muvyibuka, sinzi ko namubeshe yari nibira ko naje navyumvise. Hama rero naciye niyumvira mbega urumva iyo ministre ariko aravuga ni nkuko amakunga bari kararara. Ariko urashaka kumva naho yabivuze mu Kirundi yabivuze mu Gifaransa aho bavyumvise ni benshi abanyamahanga baje ba diplomate bose ari Bujumba barumviriza bararaba televiziyo cyane cyane iyo ministre afashe ijambo. Wewe uce wiyumvira uramakungu cyane cyane nk'abajya batanga nk'ama bourse d'études. Urabona twe twaragize imana turiga hanze baturabira ko kugira uronke admission nyene mu université tana bourse irajamwe bara 70%. None ubu rero mu Burundi bageze yuko barabira kuri 30%. Urumva rero hajya makunga ari kararaba turo monde observe ugiye kuri televiziyo uri mu ministre ukaduka ukaje imbere y'amakungu ukavuga ngo ngabana biwacu bunguruzo bose 30%. None ntibona ko ari karica nakazoza k'abana n'igihe bazogira gute bazomuvuga babantu bunguruzo bose 30% nibashaka kuza ngahi wacu kuko burya bazungu ari ikintu basonera barafise icyo bita integrite no kuvuga yuko ntushobora kuzana umuntu uzi ko adashoboye ngo umushire muri systeme yigane n'abandi bana uri kuramuhenda uri kumutesha umwanya uri ni n'amahere uri kurasesagura. Donc rero ngaca ndaba ministre ni mu PhD agenda kaduka kabivuga aho kuvuga ati namba kura bakorana namba ari wa demisiona mugabo no kuvuga ko byamunaniye sino ari umuntu ari honnête afise integrite niyo kwemeza yuko amashuri y'u Burundi abana bagiye kunguruzwa base 30%. Ou bien système irimar fait système irimar fait rero yari guca tumako inama rukokoma ndazi ko abaye ntuzeye état général de l'éducation nta myaka myinshi yaciye yari guca tumako indi état général de l'éducation dans l'urgence kugira ngo ico kibazo bagitora inyishu mugabo yabonye byari ibintu bisanzwe yuko 30% ari nouvelle norme nama norme yuko education y'u Burundi bahize hariya hasi wewe uco wimagina nko muri za EAS urabona ya CG naho mbonayo urabona urazi hariya yarusha baratanga amaposte ku bihugu baratanga amaposte kuma secteur ucumbwira ingena zogenda gukompeta n'abakenya n'abaganda n'abanyarwanda n'abatanzania n'abandi abana bo mu Burundi bunguruzwa au fait indicateur ico bita indicateur de performance KPI niyo nyene ajya amanota urumva bakoze ikibazo ca leta baronka 30% no kuvuga yuko barabaroze n'uburozi si education reka je ndabisubiremo uko nuguhenda abantu ntibikunda none president nawe ari wa mukura agacagenda hajya okay wakoze ministre hajya kera naho numva ngo batanga amanote ngo kuba ministre wa 95% kuri bunyoni gihari premier ministre ujya nkujya uzusanga nk'ubuyi president wa 98% yuko ari mu ministre akora neza afise randema atanga abanyeshuri bunguruza kuri 30%. Ibyo bintu mu nama nshinga mateka ntibigera banamuhamagara ngo azasigure hari umuntu aciye ubwenge w'umuvyeyi afise umwana ariko ubutegetsi ku maposte yose ari hejuru yo kwemera yuko abana bunguruza 30% kubera ikibero nka 30%. Ico kibazo kubera ikitwe tuza kukivuga muri space bamwe turi mu mahanga tutari hafi none kubera ikinya pas d'adulte dans cette maison none tugire gute nugusenga Imana kuko ibintu byarayoberanye donc urashobora kubura insiguro nimwe na ntoyi hanyuma mwavuze kuri ujya muntu yari yambaye kimono je nagize twita umunsi je murambona ku ma televiziyo y'isi hari abantu bakundana bibere nko kuri plage muri vacances umugabo agasanga yashimye umukobwa agacavuga ati je nagushimye umunsi ntuva ngaha ngira ndakurongorere ngaha nyere kuri plage babambaye bikini bakacelebra mariage abantu haba hariho umupatiri abahezagira canke il suffit de trouver quelqu'un officiel capable d'office atanga office ya mariage bijya ni ibintu biri simple rero abadirite wowe urashobora kubona muri kije gihugu abantu badirite bagize concernement yo kugira mariage ukaza kubaho ingene bambaye batagiye bari gusa yabagenda bari gusa urumva nabo bambaye bikini ho urumva nikindi kibazo mugabo nta muco bishe nta mugenzo wishe bijyaye n'ibintu byo gusamaza babyita distraction. Donc iyo ibibazo bibaye byinshi baca bakiriya akantu kaja kuri internet kugira kadusamaze tuje tuguma dutwita
tukavuga aho kuvuga ibibazo biriko biragenda by'inkoramutima ça s'appelle la diversion. Rero ngaha ntimuze muragwa mu mitego, ndabizi hari abantu bari baba influencer ngaha mukomeye ngaha, rimwe rimwe muyibonye mubikritike muce mwirenganira mbwa ntimumarindwi muriko murabivuga, kuko mumazindwi muriko murabivuga bya bibazo bikomeye by'iki gihugu ntiba muriko murabivuga. Aba Pierre muce muri abakajisha mukaraba handi, aba Pierre ntiba muriko murabavuga. Donc Rega ikibabaje Maxime nuko naho yo bari distraction ujya muntu vyaheze bamufunze, ujya mukozi wo muri meri baramurenganije. urumva jewe iyo babigira deba gusa bigaherera muri deba aho yari sawa, yari distraction nyene tube turasamara badusamaza mu bintu vy'uborofa nyene igihugu gikenye, abasirikare b'abarundi bapfira muri Kongo batanahembwa nayo bandikiwe batanabagaburira, aho je ntangorane, ariko muciye munamufunga ico ni kibi kirenze. arakanya agomba kongera ku magazine sinzi ko urabona ya ntuzeyi Leyo ndakumva Blaise ariko ntiyakumvise, ariko aremeza ko baha uburanga muntu n'amapasiporo abakongomani yoyo yaciye yirenganira kubera wamengo nta importance brutariyo yari kumara n'amezi n'inkuze twivuga, kuko birababaje kubona bafata abanyamahanga. Maxime ijwi ryawe riko riragenda kure cyane sindamwumva neza bigira badasigura igituma bigira abakongomani igikongo cyane barakumva simone gituma aza guha amapasiporo Uburundi ko bwa bufise ikintu bwoha gikomeye gusumba icyo Kongo yobabaha nyene. Donc ibintu biri derrière nimba ari intera hamwe zidegiza mu bakongomani bakabaha pasiporo bakabaha ntuze ikaranga muntu bagatinya kubivuga. Donc ibibazo by'inkoramutima rimwe rimwe baradusamaza tugasanga ntitunabivuze n'ugitwise nta n'umwishura acayirenganira kubera n'ibibazo bakora ko bagasha. Kuruta bijya bibazo bakora ko bagasha nibyo tuba dukwiye gushimikirako, kuko ni naho ibintu bipfira hajya. Umuntu yadutse ngo ni umukuru w'inama nshinga amateka hajya agashinya. Maxime ijwi ryawe nitwo turaryumva neza, ahubwo ashaka ko atari kana nakumva jeje nibaza. Maxime uranyumva? Okay Blaise bandanya nibaza ko Maxime atari ko aratwumva. En fait ikibazo dufise cyo muri ntoze education ntigitanguye buca genda ntimunyumva ubu turakumva neza, ariko kare ijwi ryari ryanyitse ukuntu, ariko ntaco twakumva, ariko nka jewe personnellement narinze kudunza volume cane. Dano kuri tele yasokera hari umuyaga mwinshi gudu d'ailleurs abariko baratwumviriza, jewe mu ndwiza nzoba ndi muri Canada, ndashobora kuzorondera Maxime nani Wilson tukagira space nyene live twicaranye kuri micro imwe, nuko tuzorondera ukuntu tubishikana mu ngiro. Ego karibu tuzorondera d'ailleurs tuzogira video nyene tujye umwaka utaragira. Ego vraiment imbere yuko umwaka uhera tubanze turamukanye tubonane, nkuko nabivuze twese ngaha aya tuzotezanya imbere turi bazima. D'ailleurs King yashize ko link yiwe kubipfuza kumufasha ku bantu bumva umenga bari contre système ya jogora duhure, ba King bari contre iyo système, baraba informa si vous voulez ni mubafashe gudugudu. Blaise ijambo ni gwawe. Ndarimvuze rero ni kongera ko byo yaraje kuvuga au fait la dégradation du système éducatif y'u Burundi yatanguye kera, amaresultat atangwe kuzaraboneka muri no myaka turayabona. No guha nk'akarorero ndabisomye kuri article yanditswe na Iwacu bafise ama statistique muri 2022 baba ko 36% ariyo manota batoye kugira ngo abanyeshuri bahejeje ibyo bita baja kwiga plutôt bahejeje batoye iki kibazo ngo ni ca konkuru nico muri chaîne bigasu baca baja muri 10 nganeho twe muri epoque twaca muri 11 bafata kuri 36%. Imagine umuntu uvaze kuri 36% ari mu 10 mu 9 plutôt cari kibazo. Hanyuma batanze statistique zivuga yuko 60% y'abanyeshure ntibari baronse 50%. Ivyo birerekana niveau yo mu ishuri ngere bimeze kuri muri ico gihe tubibaza ko bitera bidegrada kuko vyahora. Donc pour dire ko ari kibazo muri education, kandi hari ikindi kintu naco nyene no kongera ko cavuzwe mu gapani cane naco ngiye twogishira muri partie y'ama distraction, ariko si distraction yatari. Ministeri ya Education yarigeze gusinya ikintu, ni ministre d'ailleurs yagisinye ko cerekeye bourse z'abanyeshuri ngo bashaka kuja muri Canada.
ico kintu yari arnaque yari gikorwa n'abantu b'ababeninois minisiteri mugara yisinyako umuntu uze departement y'ivya bourse hanyuma turanabidenonsa kuri réseaux sociaux twibaza basi uwo ko hava bafata lead bace baja gusaba ibintu nze bapublier bavuga ko ivyo bintu atari vyo kugira abantu ntibave baza kwibwa nta statistique tuvuze ngo tumenye ngo abantu bibwe ni banaka ariko hariho aboshobora kuba bari biko twararonka abantu badusanga inbox batubwira bati twagiye kwa prayinga kuri ico kintu baca baturungikira message inbox badusaba amafaranga twishura kuri Western Union na RIA nuzeye UNESCO nta mafaranga yigera yaka donc c'était une arnaque iriko nuzeye yavarijwe par le ministère pour dire que iyo ministère irafisemo ibibazo vraiment mu bindi bihugu bigezwe bikoresha ntuzeye ivyo bita redevabilité nibaza ko hagera nk'igihe n'abantu bakademisiona cyangwa bagakugwa natwe bari ministre ba directeur ba departement mamwe bagahanwa kuko hari ibintu bitaba bibaho bidakogwa umwe basura ratanga ntuze un communiqué iri clair récemment nibo bagize communiqué naho nyene ngira nuko bari babonye ko Pacifique arinze kubivuga ko handi baravyikabushije Pacifique araho Twitter yanje abivuze nta n'umwanya waheze bari barongetse communiqué nayo nyene itari clair kuko iyo communiqué ivuga ngo ivyo bintu ngo twibaza ko byo babiri mu manyango tugiye kuvyiga donc ntibari sûr alors ko ari ibintu biboneka ashaka kuja kuri Google bakabibona ko hayeri mari ibintu vy'amanyanga na site ya UNESCO officiel ico kintu yaracanditse iragipublier iracerekana ko cari c'amanyanga en fait ndayivuze juste nka divers ndacongeramo muri sujet ya education kugira utakibonye anacumvise uwo munsi akimenye abarire na mugenza we ntaze yibwe ni arnaque itagira ihagaze seulement gusa ministeri yarabisinyeko donc iravyavaliza ari abantu baca babona kashe na signature ya ministre bati ico kintu kiri reyere ugasanga no kwibwa baribwe nico nagira nongereko Ego merci Blaise imbere ko mpijambo Diane Kaneza hari umutipe mbonye yiyita Ivan Akimana ngo ingénieur ariko avuga ngo kujya ngo mugira ngo mutegura ngo ama space menshi ngo ntitwari tuzi yuko mu bihembegwa ngo amahera menshi cane ngo gose ngo rero ngo ntimuzohende ngo twirigwana namwe mu space ngo akamara ngo plus de 6 heures ngo muriko murandikisha mukabuza abantu kuja ku kivi bon uwo muyiva amatwi ansumira abantu benshi banyandike inbox aparama badede baramwiciye abiwabo ngo n'umwana w'umunyakabiga iwabo ngo naba manifestant ariko arasaba akazi namumenyesha yuko kijya kidokima ariko arashirako ataconzi n'uwacanditse yarivugiye yuko atavyo tuzi hama naho no bampembwa menshi siniko ndayahemberwa ama space urumva nahumure vraiment nahumure pardon Ono wanya uri kuramusigura daire nta muntu amamagara oya siwe ndiko ndanasigurira nuko nzi ko bajya badede bazoguma batsirikirisha ikintu c'ikidokima ngira bo nyene biyandikiye canke wacanditse bon sinoja cyane muri ivyo vyo document mugabo ne fût-ce que pour des questions d'honnêteté ou de transparence no mubwira nti au fait ari ikintu abadede bahenze abarundi ni kubemeza yuko abazungu barondera gukuraho dede au pouvoir kandi ko vyosaba amahera menshi cane kugira bahave barabesha batwara nabi tellement que umurundi wese yipfuza ko bahava kandi izi space tuzigira kwagusa kuko turabarundi kuko dukunda igihugu kandi ego zizomara 6 heures même 12 même 30 heures même 48 heures kuko la situation est grave ico kintu abarundi foko ko bagitahura hanyuma mumenye ikintu kimwe nta muzungu numwe aguhana 1 franc kugira usova Burundi ni wewe murundi nanje murundi twotanga na 1 franc kugira jewe nawe dusove igihugu cacu tukabitangira umwanya ivyiyumviro n'ubushobozi ivyo bintu abadede bariko barababesha ngo hariho umuntu yokunguka mu kugira space ngo abazungu bakamuha amahera kugira gire space vraiment mukaba muvyemera muce muzitangura muzungu azoca basororera sivyo nuko bazo jewe ma question de savoir est-ce que ivyo tuvuga turabesha nibaze batwereke ukuri kwavyo aho tubesha bahatwereka ama tuvyemere peu importe ko twaduhemba cyangwa tudahemba sauf ko tutanahembwa deje uzoza muri space nta uzoba mubwengwa aze ku nguvu arumva atabishaka azoreka kuza hanyuma nawe waje akamubwira yuko yaje muri space bigatuma akazi kibagata uwo si kosa ryacu uwo nuko atazoba zikujera umwanya wiwe abadafise umwanya ntibaza abafise umwanya baraza hari n'abaza kuzumviriza daire nawe nyene ari muri abo none ari kumenya ivyo tuvuga gusa atavyumvirije nuko ataba afise akazi canke nuko ariko aragata oya wengira yabishize ko kubera yipfuza ayo mahera canke yipfuza akazi k'abadede ko bomuhemba ariko ikibabaje nuko nyene bameze
baragukoresha izina ryawe kugira ugume witukisha hama nta nico baguha nta kundi nyene ijambo abandi biganirire nawe yo ego mumbabarire mwese kuri ako ka parenthèse ka 5 secondes nashizemwo il fallait juste que je sois clair kuri ico kintu Diane karibu ijambo ni kwawe ahora mwiriwe namye ngaha ahantu turabisona cenja mu bikorwa byo mu rugo mwabandanije muvuga à partir ya 20h30 nabandanije ndabumviriza jewe iyo mbonye nk'abantu bafite amashuri ari hejuru kandi bitwa ngo nibo bariko bararongora aya mashuri twese abana bacu bariko bariga sinikuvuga abana banje mbwa abana b'u Burundi bariko bariga hama tukabandanya twemera yuko umwana yunguruzwa kuri 30% alors que je ndi mu 76 natoye concours muri 86 87 ico gihe badutorera kuri 54 56 58 neza ko natoye concours kuri 58 virgule quelque sivyo tukabwira igihe amashuri yari digitalisation nteri bwajemwo abigisha ntibari bwige profondément ukuntu babwirizwa kwigisha abanyeshuri bacu donc sahwete ibintu bija hejuru pana bija hasi sivyo bon question yuko intebe y'abanyeshuri tubwirizwa kuyaraba diaspora tugaterera igihe tuba turiko turavuga par exemple ibi byabaye shaka kuvuga personnellement moi parce que jewe mudede wese aranyurira sabike ibi byabaye byandenzako ibi byabaye yuko bazonsatura ça m'est égal turabimenyereye abantu twaje kuri Twitter kera turabimenyereye ntacyo bidutera tubandanya kugerageza yuko tuba activiste surtout iyo hageze education y'abana bacu none ubu bariko baradusaba yuko dufasha amatora en plus bakadusaba yuko n'izo ntebe z'amashuri mama we ziboneka none amataxi yose y'igihugu ajahe mama we ko turi nyanka Burundi twege bamwebwe mugira amaspace mutegura amaspace muri ababosi nozongera amafaranga ufata donc amafaranga y'igihugu ajahe nico kibazo cyonyene jewe nkeneye kumenya hamiye tubabajije ayo matungo bariko barafata ayo mamodokari batwara ibyo byose batwara bafise batuyagiriza ubwo bworozi none ubwo bworozi ko mu nyuma bataxa ayo mahera aja hehe that's the question nta kindi dushobora kubaza wewe kutunze iyo umuntu wese atunze atanga amataxi y'amahera menshi none ayo mataxi atagiye muri fitiri ya education aja hehe abantu twize kuri sevugizo barazi ko ministre wa education twiganye kuri sevugizo jeri mu ishuri ryanje rimwe na jewe yari umuntu azi ubwenge ntimushobora kwibaza none Janvier yagiye hehe kugira ngo yemere ibintu byinshi Janvier twariganye mu ishuri yiga muri 7e A nka jewe barababwira arabizi nawe byagenze gute gestione nabi ibintu ari umugore azi ubwenge hariho amataxe atangirwa igihugu ibyo rero hari abantu benshi bavuga ngo Diane aravuga menshi Diane aragira izikire no nukubwira kubibutsa ubwonko bwabo mwe muri ko muraba hehe muri ko muratufata nk'ibijuju ubu nkubona nk'uko hatanguye amatora ubu unye bagira badusamaze bazana nabivuze na kare bazane account amwe yapfuye kugira ngo badusamaze ndetse turavuga ikintu na kimwe badutuke batangure batubwira iki kugira ngo twikonsantre ku byo bagutuka twikonsantre ku byo realmente leta irakora sibyo bazozana batangure kugira amaspace y'uburirimbyi amaspace y'ibiki ndayibahaye
free week hariho Twitter yari yazimanganye biragarutse baca batangura kugira yandi matweet kugira ngo twige badusamaze ntimusamare sirtu ntimusamare ku ndero y'ugwaruka rwacu nitubaze ayo mataxi yose abo batunzi bose bafise bariko bariyemereza aha kuri Twitter nka ndenzako kuri umutunzi wewe uriya taxi hii ingana gute none iyo taxi ubwo nimba ufise 130 millions 20%. Ok, tuvuga yuko les projets prioritaires nizihe éducation bien sûr ça devait être dedans none izo ntebe ko zidahari ko tutazibona zijahe murinda kugaruka muri diaspora ko turi responsable ya constitution burundaise turi responsable y'ibintu byose biri muri constitution no hari amatasi menshi akogwa hama abo ba influencer bari Bujumbura nabo nyene tubagarukeko vous faites des comédies des blagues de tout ça ouais turatwenga mugari faut yuko muba responsable ou bien vous vous taisez muhore mubandanye mu blague yanyu mugabo ntimutuzire ku ma blague hama munyuma biboneke nkuko umenga turiko turatwenga gusa no hageze ko tugira action ni hashaka amatora ejo hirya ejo mugabo unye on peut plus laisser nos enfants ntibari mu mashuri ntibari ko bariga ntibari ko baradushinyagurira ko batunze ayo mataxi yabaja hehe nibyo je namavuga nti nta kibazo mbaza je gusa ndagira ma conclusion yanje je as Diane Kaneza hama munyuma ni mukavyibaza sibyo ndakara ndabizi hari abantu bambwiye ati ndenze akora murengeje no ndenze sina murengeje ndenze ko umaze kutwebeza ko tunze tubwire amatunga aho yakuye ko tuzi imishahara y'abakozi ya leta ego mama urorora je ntabwo rozi nzi mbwira mama we rero ubwo gorozi ukora yorora iki isazi no natubwire ubwo gorozi yakoze atubwire nayo makora atanga kuko no mu makori urashaka kuvuga uti agakwa kuri education agakora mu isengero agakora he ego mama yabishaka kuba biri buraya mugabo ayo makora aja hehe ko nibaza yuko umushinga hendenza ko ashobora kuba atunze mugasi watunze cyane none aya makori dutanga aja kugira bagaruke kuwa diaspora ngo dutanga amahera y'amashuri aja hehe abana bacu bariko baricara hasi baracyari babita gute ardoise abigisha ujya mwigisha ujya yabuze yari bivuze ati none nkora iki nigishe gute nous on fait le mieux hama ngo twe turi nyanka Burundi Diane Kaneza n'umunyanka Burundi Diane Kaneza yanka sendede ego naragize ingwane mu buzima avec sendede mugabo twe turiko tuvuga ce qui est en train d'être mu misozi kuko ejo nejo bundi abo bana bazobaho gute bazogarukira kutubaza ngo muri diaspora ngo twe twabansa abo bana oya nukuri oya ni kuri jewe hari igihe mbona umuntu avuze ibintu nkavuga nti yo mana yanjye none nk'uyu tumugire gute tumwemerera arengane tutavuze tumwerere ngo nukwera mama we yego rafo pase jo mariko murambira ngo ivy'ubwene bwike tumureke arengane tumukomera amashi ducagagure Diane sawa ndahejeje Ok, merci beaucoup. En tout cas, Diane aratwibukije yuko umwana w'u Burundi atazokwicara hasi yabuze intebe y'ishuri bace bavuga ngo ni kubera mu diaspora atatanze amahera kandi abandi bicaye mu majipe mu VX mu V8 mu Hilux mugani wabo bafise ama etage n'ibiki n'ibindi vya gusa. Rumata ijambo ni gwawe hakurikire Blaise. Abashaka gusaba ijambo nibarisabe kuko jewe nibaza ko telefone yasubiye guparangana sindi ko ndabona abasavye amajambo. Meko host mubonye abasavye ijambo mutubwire hama ubwo duhave duclôtura kuko twatanguye 22h harasigaye plutôt pardon twatanguye 19h 22h irabura 15 minutes ubwo turava duclôtura. Rumata ijambo ni gwawe. Ijambo atari Rumata na Jérôme en fait non ni juste nagomba ndamwunganira Diane ndamwibutse ahubwo tunanibutsanye aravuze ibintu by'intebe
navyumvise mwabivuzeho cane ariko mwibuke ijambo l'ancien premier ministre Bunyoni yavugiye mu Kigobe yaravuze ngo ikibazo c'intebe ngo caratorewe umunyishu ngo amafaranga ngo ari prêt ngo gukora intebe mu gihugu cose none vyahereye he ariko reka nanje ngene ndanashimye kwanza kuko c'est rare quand même tuvyite ko ari rare ahubwo ni bonne rimwe ngano kubera abantu bakomye induru kuri ku ma réseaux sociaux uriya mu mwigisha w'umumama wo muri Ecofo Gasenyi ko nawe atamufunze turabishima vraiment sendede turabishima tumenyereye ko iyo umuntu avuze mpita mumufunga ico kintu turakibashimira kuko uriya muvyeyi yavuze akabonge yavuze ibintu vyobabaza umuvyeyi uwo ari we wese bihereye ku mwigisha kuko umwigisha ni umuvyeyi aba arereye igihugu donc kubona batamufunze ico kintu turagishima cane kuko yavuze innocemment ukuntu bariko baramufirima umuntu ariko amufirima avuga ati tubwira ahantu ni hehe kugira ngo peut-être abantu babimenye neza aho biri gushize isaha ntiturabona bamugiriye ikibi co kuvuga ngo bamufunge canke bati bamutoteze c'est qui est le contraire y'urya mu uwujejwe état civil muri mairie urumva ngo baramufunze je ntarivyo narinzi navyumvise ngaha natangaye nukuri uriya muvyeyi vraiment kubona kihema ataco bamugiriye ahubwo ministre akanyarukirayo ni vyiza ariko ikindi ikintu jewe nshaka tuzokore space Reynod bishoboka uyu muntu tuzi cane Andre niko igize bishatse bishoboye akaturonkera umwanya dushaka azoza dusigurire ikintu cerekeye imfashanyo baho Burundi kuko zirya mfashanyo uko ziza uko zingana zaba imfashanyo canke amaprêt tumenye réellement ibiriyo kuko numvise par exemple nko ku gihugu c'u Rwanda narumvise ko leta ihari ntabwo bigeze babemera ko baza babaha imfashanyo canke babaha amaprêt hanyuma abo banyene bazitanze baca baza karo baca bavuga ati aya mafaranga aje muri je sais pas muri Bujumbura rirare canke aje muri education canke aje bobo nibo baza bikora uko bashaka aho bayashaka ko babishira rero ugasanga pourcentage nini ngo niyo abantu bahembwa mw'aya ma ONG hama gasigaye ugasanga hagiye ubusa ko gufasha kandi bakagutegeka ati uyakoresha uko rero mu Rwanda bobo ivyo barabiciye amafaranga aca muri leta bababwira ati twenze tuzi priorité y'igihugu ugasanga niho tubona les résultats umva fait habari ama résultats ubona ari quand même ari concret ari tangible kuko baba bafise bavuga ati nambara ikibazo c'amakaye amafaranga badufise batuhaye bavuga ati aciye muri UNICEF par exemple bacamenya ati le priorité niyi aha naha peut-être ibi tuvuga yuko sindiko ndavugira leta ariko noshima no kuyivugira cane iyo bimpa ubwo bushobozi canke izo mvugiro zishoboka mugana zofise numva umenga hari ikintu kiri bloqué kuko uravye n'abagiye muri rya Ecofo nabonye ari UNICEF yaje la ministre babemerera intebe urumva dushaka kumenya izo ntererano canke ayo maprêt aza mu gihugu c'u Burundi akora gute ibiri inyuma nibihe tubimenye kuko il ne faut pas se voiler la face hari ikibazo murakoze urakoze cane Rumata en fait ikibazo ahantu kiri ahubwo no kuvuga hariho ico bita nova gute hariho imfashanyo nziza kubera ibihano Burundi bwarimwo baca baza barafasha directement ama projet hariho ivyo ama projet n'ubundi UNICEF ifashamwo hakaba n'ayandi afashwa n'ayandi nka za UNESCO n'izindi aya ntuzeyo Banque mondiale n'izindi moi ma question de savoir ko hari ama projet amwe ari muri ivyo byo gutanga intebe no kufasha kubaka ayo ntuza ama salle de classe donc gutanga amasima no gutanga amabati ayo mafaranga atangwa he ni hariho ama priorité avuga ati dutangura guhaba tuzohaba duhe n'abari par rapport y'ikibazo kihari mu Burundi canke region itarimo amashuri akwiye kubera baba bafise ama statistiques je sais même pas si ama statistiques bayafise donc nico kibazo umuntu aca yibaza hari kandi nagomba kongera ko mu masuje bari kuvuga hano nakantu ka avenema y'ikintu citwa ntuze igitoro pass nticavuzwe cane mugabantu kaje nasanze kiya kintu akivuge ntuzeye Maxime harimo no gusamaza abantu irya ntuzeye igitoro pass
ntacigiye kungura mu bijanye no gutanga igitoro mu Burundi tanke igitoro kitahari. Nimba igitoro kintuze kitahari kidakwiye sico gutanga gushiraho ntuze igitoro pasi sivyo bizotuma ico gitoro kica kiboneka. Igitoro kiri nko mu maprodi nk'ayandi yategeza kugira ntuzeye yateja kugira ico bita ntuzeye respect ya ntuze ya loi du marché no kuvuga offre de demande offre et la demande mu gihe igitoro kihari reka bakidandaza bakidandaza hanyuma siriyelema kitahari mukavyemera ko kitahari mu priorize amantuze ya ma activité ashobora kuba ari generatrice y'uburyo mu gihugu nk'aba bantu batwara abantuze abantu mu mabarabara canke amantuze ama entreprise akenerera igitoro kugira ngo akore ibintu nk'ivyo bagabanya ibintu bimwe birimo marwazire n'ibiki muga malheureusement aujourd'hui bacishizeho ico ca passe sinzi ko kizohava kinakora deja hanyuma bagafata yuko bazosaba abantu kuza kwiyarujisira mais ma question de savoir nimba baza kwiyandikisha barondera immatriculation muri Obert iri informatize akwabo barinda gusaba izindi enregistrement bari kuza gutora les données muri base de données za Obert ikaziba kuko imodoka zose ziri mu Burundi ziri enregistrées muri Obert babaha amantu za immatriculation amakate grise nico nashaka kongerako ndabonye umuntu mushasha yasavye ijambo sinzi ko akiri ku murongo ntuze dudu idea ijambo ni gwawe. Urakoze cyane Blaise ndakuramukije reka ndamutse n'abandi bose bari ngaha hanyuma Reynolds ndagushimiye umbabarire gose ndagusavye imbabazi wari wansabye yuko noja mu ba speaker kuva kare ugitangura ariko sinashoboye yego kuko je ndakunda kugusiva kuri YouTube nukuri umbabarire uko dutanga amakuru umbabarire kabisa sinashoboye ufise ironi nyinshi urumva je mudize reka rero n'umunsi tumwumve sawa nyene en direct ku bantu batazirere mwiyabone kuri we ngaha kuri Twitter arafise chaîne kuri YouTube atanga amakuru yihoreye cyane vraiment inkuru ya mbere yantwengeje si tu permets hariho umuntu akunda kuvuga ibintu vy'amavision akunda kwerekana igipara canke inkuru nziza sinzi ko mukunda kumubona misi yose habaye space canke hagize umuntu avuze ikintu acazana ibintu vy'amaprofesi vyiwe ndamubona so warigeze kumutumira aravuga ibintu ndavuga none ko irera ari kare meganari urumva na urumva nuko karibu cyane gose urakoze cyane nuko amfite igihe wansaba nari hasigaye umwanya mutoya gusa ngo nje gusenga urumva rero sinashobora kuca nemera ariko bandiko ndabahe ariko wadusabiye kameme kumana asha nukuri ndasabira bose nsabira isi yose n'u Burundi burimwo n'abarundi barimwo nuko hanyuma rero asha nivyo ndazi ko mwavuze byinshi cyane n'igihe ntarinda hari mwavuze bitari bike naho ntabyumvise ariko ibyo nashoboye kumva ubwa mbere n'igihe suye kugarukamwo ni muri space asha numvise mwavuze byinshi ndashimye bose abagiye bagira ama intervention hanyuma ngira mpava ndabavangira gatoya reka nshimire navyanditse Maxime nagumye nshima intervention zose yaguma avuga naguma numva avuga ijambo ngo nugusenga Imana hakaba na Rumata yavuze ngo hari ibindi yavuze by'akazoza ngo ubutumwa ari buzokora n'ibindi ncanandikaniye ashobora avugishijwe by'ukuri nta muntu n'umwe ku isi atazi ukuri ariho ahubwo abantu barakwirengagiza ibintu byinshi abantu bariko baravuga ngaha n'ukuri rero hariho abategerezwa gukora muri uko kuri aribo abajejwe intwaro batakora muri uko kuri ahubwo bakora igihushanye cy'uko kuri ariko twibukanye kandi turabarundi abariko baratwara uyu munsi bavuga bati bashize Imana imbere rero hari abashobora kuvuga ati mbega iyo Mana niyihe iyo Mana bavuga niyihe gusa ngira kubemera Imana bazi ko hariho Imana imwe rero kuvuga Imana kushize Imana imbere
hanyuma ivyo ukora bindi vyose bikaba ari ibintu bihushanye n'ivy'Imana igomba, ingaruka zitegerezwa kubaho. N'ayahandi iyo ntiyoba ari Imana, yoba ari umuntu. Imana ntishobora guhemba iciza umuntu ariko arakora ikibi. Ntishobora no guhemba umuntu akora ikibi ngo imuhembe iciza. Ntibibaho, ntibishoboka. Rero jewe ukuntu ndabibona canke ndavyumva, ibintu byose mugiye muradondagura harimo ukuri kuboneka, nabo baba bakora ivyo bintu babona vy'ukuri ko ari ukuri, ariko bagaca batoramwo kudakora uko kuri canke bakakunyegeza uko kuri. Nta muntu n'umwe atazi inshingano za leta izarizo ziri mu mategeko. Amategeko aravuga ico arico cose leta itegerezwa gukorera abanyagihugu. Rero mu gihe abari muri ivyo bibanza batoye kuja inyuma y'ayo mategeko bagakora ivyabo, mwibuke bavuga yuko bashize Imana imbere, bakareka gukora ivyo bintu amategeko ababwira, kandi nabo nyene bazi ko ari ivyo bategerezwa gukora, murumva yuko ari shwa baba bakoze. Ni shwa baba bakoze. Twebwe turashobora kuja ngaha tukiramanta tukavuga gute, ariko bo baba bagize shwa, kandi iyo shwa biragoye kugira ngo twebwe nk'abana b'abantu tubahindure muri izo shwa zabo. Dushobora kubabwira duti ibyo bintu murakora sivyo, ibi mwari kubikora uku nkuko turiko turabikora hano, ariko nibo bazobona yuko ivyo tubabwira ari ivyo bakabihindura, canke Imana yonyene ikaraba ikavuga iti vy'ukuri reka uyu muntu ndamugirira ubuntu ndamuhindure aje mu nzira nziza. Rero nkaca ngaruka kuri ivyo, nca ngenda mvuga nti abashobora gusoma basoma mu gitabo c'Abaroma igice ca mbere kuva ku murongo wa 18, munaza kumva neza ukuntu umuntu, iyo Imana ibonye ko umuntu yemeye agashwazisa canke agatoramwo ikibi, agafata ukuri kose azi akakukuraho akakunyegeza, agaca afata ikibi akaba ari nicimureka, ikamubwira ati okay bandanya muri ico kibi cawe, rero igacimureka. Ico nico nashatse kuvuga kimwe. Hanyuma ngarutse hari wavuze ngo umufasoni araho ngo ntibaramufunga. Nacitse tukumva irera rero uramumva oya bihejeje kwikata biracitse. irego uratwumva? Waboha ndabumva. Okay, byari vyikase gatoyi. Sorry, warugeze kuri hajya Imana ivuga iti uyu muntu yahisemo ikibi, reka akomeze shwa yiwe biramusha. Ego cyane. Urumva rero Imana iyo imaze kubona